nuko tubaramutse canke mwiriwe bivanye naho murereye abakunzi ba Akejo Media atwizeye ko muri ko muragira ibihe vyiza atwizeye ko muri ko muraroranirwa n'ibiganiro vya Akejo Media twama tubashikiriza buri munsi twamaze kuhatugaruka kuri no munsi naho turi ku munsi wa gatano twagiye kuhatugaruka gadushaka tubabwira amakuru abari karavugwa no munsi wa gatano w'igenekerezo ry'indwi kwezi kwa gatatu 2025 twamaze kuba tugaruka muri wa mwana uvuga ngo musangwe mwikundira wamanye ikiganiro cacu canke canyu ca Akejo Sport ariko kiganiro ntabwo mbandumwe amazina badakoma amaze ko umuntu yamenya ni Clovis Ridike Senyumva ariko kandi mbandi kumwe na mugenza ari we Houston Theo imbere wanashaka ntaraja kure reka ndanamuhe nikaze mu bwami bwa Akejo Media no mu kiganiro ca Akejo Sport ndakuramutse cyane bro Houston nanje kwamuje cyane bro Ridike meze neza ya meze nuvuga ko meze neza ndashima Uwiteka ibintu byose bimeze bien sinzi nawe ku ruhande rwawe ko umeze neza ya ndashimira Imana nanje uko biri kose nko kubivuze iyo umuntu amashuye kuba aza hano hantu agashobora kubaza agashikiriza ikiganiro abashimira Imana uko biri kose ya nanje ndabibona biragaragara ndetse no mu maso uko umeze neza byose ari bien sana ya uriteguye bwa dushoye kuba tubashikiza twinjiye muri weekend novuga yuko ni weekend ubu kabisa ya imyiteguro ya mariko akundi nyene ibikorwa bya mari bya bindi nyene ahubwo tugerageza kongereza agatege n'inguvu cyane kugira ngo dushobore kuba tunezera abadukurikirana ya none umunsi twamaze kutugaruka dushoye tubashikiriza amakuru ariko cyo twabasaba abamaze gushika kuri YouTube nako twamaze kutunagira bwana Houston ubahimirize bashoye kuba bakora amapartage atandukanye mu ma groupe na Facebook kugira ngo dushoye kuba dusangira umunezero wo kuno munsi kugira ngo bashobore gusangiza abandi basanzwe bakunda ibiganiro vy'inkino ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye kenshi tuba turi live ibiganiro vyose uko bingana mu nyubako za Akejo Media byose babiri live rero cyo twatumirira canke twabasaba ni kwama mukora kwama first of all ni gukora subscribe kugira ama partage kugira musangize abandi biganiro vya Akejo Media ya bivuze neza ati basangize abakunzi ba Akejo Media ibiganiro tubariko turabashikiriza no musi cyo kuba wiyumvira ati mbega ko no musi mwaduteguriye amakuru avuga mu bijanye n'iki turaza kuba duhera mu gihugu cy'u Burundi abarundi nabamaze kuba baza kuri journée ya 2023 ndavuga ya Primus League baza kuba baje kuri no munsi ariko kuri no munsi atonamwo ama equipe amwamwe aza kuba ari mu bibuga equipe ya Erebama Speed aza kuwekina na equipe ya Academy Deira mu gihe equipe za Ngozi City zoba ziribere mu bibuga biho na equipe ya Gendo The Fighters equipe za Musongati zoba ziri mu kibuga ama equipe atandukanye nka equipe ya Mamuru izoba iri mu kibuga ihura na equipe ya Framudi Centre ezo kinovuga ngo ruza kuba rukino rudasanzwe turaza kuba duhiganwa tuja muri iryo rya Primus League mbega nikitwa kwitega ko tubona kugeza muri kano kanya equipe ya Gendo The Fighters ari equipe novuga ngo iya mbere kugeza muri kano kanya equipe ya The Fighters yoba iza kuba yigenza neza kuri no kino ruza kwekura kina mu gihe tubona ko ino equipe ya Gendo The Fighters nayo naiza kuba iri mu kibuga kuri no munsi novuga ngo muri no ndwi turaza kuba tubiganira ko turabe mbega Gendo The Fighters ziraza kuba ironka amatatu kuri equipe ya Ngozi City turaza kuba tunabiraba mu gihe kandi kundi ruhande igandi novuga ngo rya Ligue B naho baza kuba bigarukiye nabo nyene atubonamwo imigwi iza kuba iri mu bibuga equipe za Garden Express zo mu ntara ya Gitega zaza kuba zibereye mu kibuga baza kugeza ku munsi wabo wa 10 turaza kuba tubiganira ko mu gihe kandi izindi equipe za kuba ziri mu bibuga equipe za Muzinga z'igisirikare equipe za Tel Aviv equipe za Kizuka Mandarine nazo ziza kuba zibereye mu bibuga turaza kuba tuva mu Ligue B dusimbira no muri VBR VBR tunako nabonye baza kuba baje ndavuga igero rikuru rya basket nabo agwera ku munsi wejo baza kuba bibereye mu bibuga equipe za Runani baza kuba bafatana equipe za Muzinga mu equipe za Dinamo n'indi migwi iza kuba yibereye mu bibuga nazo nyene turaza kuba tubabwira ingene biza kuba bimeze baza kwageze ku munsi wabo wa gatatu nigitwa kwitega kuri no journée yaba gatatu nubwo rukino tuvuga ngo ruza kuba rusamaje gusohoca izindi nkino turaza kuba tuva mu gihugu cy'u Burundi adusimbira ku mugabane wa Aburaya ku mugabane wa Aburaya tunako amahiganwa yamaze kuba ari karaza ashika kuri 5 muri Liga baza kwageze ku munsi wabo 27 equipe FC Barcelona inyuma gukora akazi itsinda equipe ya Benfica mu gihiganwa rya Champions League iraza kuba yibereye mu kibuga eza guhura na equipe ya Osasuna mbega urukino tuza kuba tugwitega kwiki tubaza ko tubiganira ko na mugenzanje hano
turaza kuba twivira kandi ku ruhande rwa ekipe ya Barcelona tuje kuri ekipe ya Real Madrid nayo iza kuba ihura na ekipe ya Rayo Vallecano nayo baza kuba bibereye mu kibuga nabo nyene igihe cy'isaha 10:15 n'urukino vuga ngo ruza kuba ruba ku munsi w'Imana. Mbega n'urukino twoza kuba twitega igiki ekipe ya Real Madrid aza kuba yigenza neza canke tubaza kuba turaba biza kuba bigenda gute. Ekipe ya Atletico de Madrid nayo iza kuba iri mu kibuga irona na ekipe ya Getafe. Mbega twoza kuba twitega igiki kugeza muri kano kanya muri iryo gano rya Ligue nako rya La Liga. Turaza kuba tuva muri La Liga tuja mu igano rikuru rya Premier League nabaza kuba bageze ku munsi wa 28. Ekipe hari urukino ruza kuba rukomeye cyane hagati ekipe ya Arsenal na Manchester United. N'urukino uvuga ngo rurindiwe n'abantu benshi. Turaza kuba turuganira ko mbega Manchester United yoshobora kuba yigenza neza igatsinda ekipe ya Arsenal cyangwa ekipe ya Arsenal nyuma yo kuba ifuse abakinyi benshi baza kuba bari mu mvune nyuma gutsinda ekipe ya PSV Eindhoven ibitsindo shika kuri 7 kuri kimwe. Mbega ekipe ya Arsenal yaza kuba yigenza neza turaza kuba tubiganira ko turabe ekipe ya Arsenal yo ifise amahirwe ushobora kuba yona ikigwanira rigana rya Premier League. Turaza kuba tubiganira ko nimwe kandi ekipe ya Manchester City nayo yaza kuba yibereye mu kibuga. Ekipe ya Liverpool nayo iza kubona ekipe ya nyuma ari ekipe ya Southampton. Turaza kuba tunabiganirira ko turaza kuba turaba kandi izindi nkino za kuba ziko ziraba. Ekipe ya Chelsea iri mu kibuga, ekipe zitandukanye za kuba zibereye mu bibuga. Turaza kuba tunabiganirira ko turaza kuba tuje kandi mu mahiganwa atandukanye hari mu higanwa rya Serie A mu Butaliyano naza kuba bibereye mu bibuga nabo nyene baraza ko barakina. Turaza kuba tuja mu higanwa kandi rya Bundesliga ekipe za Bayern Munich, ekipe za RB Bamako nako ekipe za Leipzig nabaza kuba bibereye mu kibuga. Muge kandi ekipe zitandukanye za Bayer Leverkusen nabo bibereye mu bibuga. Turaza kuba tunabiganirira ko turaza kuca kandi no muri Ligue E ekipe ya OGC Nice yaza kuba mu kibuga. Ekipe ya Paris Saint-Germain yaza kuba bibereye mu kibuga. Ama ekipe atandukanye ya Olympique Marseille yaza kuba bibi mu bibuga. Turaza kuba tunabiganirira ko turaza kuba tuganira kandi amahiganwa atanu yose turaza kuba tunayavuga. Akaza kuba tuja kandi ku mugoroba w'ejo ihiganwa rya Europa League bariko barakina. Ekipe ya Manchester United ntabwo yagiye kuba yoregwa na Real Sociedad ahubwo bagiye ko baragabura igitsindo kimwe ukindi. Ekipe ya Manchester United mbega yoba imeze gute turaza kuba tubiganira ko mugiye kandi ekipe ya Tottenham Hotspur nayitorohewe na ekipe yitwa AS Alkmaar yitsinda igitsindo novuga ngo kimwe kubusa mu nama canke muri Europa muri Conference League. Ekipe ya Chelsea de Blues gikuba itsinda ekipe ya Copenhagen ibitsindo biri kwa kimwe. Turaza kuba tubiganira ko tuvuge inkino zayo zigiye kuba ziraba nigiki twokwitega mu nkino za retour. Turaza kuba tuva mu higanwa atandukanye tuja mu migwi novuga ngo yayo musangwe mikundira. Turaza kuba tuganira mu makuru novuga ngo abari karavugwa mu matransfert ngo ekipe ya Real Madrid ngo bayipfuza Ibrahim Konate wa ekipe ya Liverpool. Mbega Ibrahim Konate bakene muri ekipe ya Liverpool nimwe kandi ekipe ya Liverpool nayo ivuga ko yoba yikeneye abakinyi nka Rafael Leao. Mbega Rafael Leao yoba kenewe muri ekipe ya Liverpool. Ekipe ya Chelsea nayo ivuga ngo iripfuza witwa Joshua Kimmich ariko Joshua Kimmich ekipe ya Bayern Munich nayo ivuga ngo turakongereza amasezerano. Nimwe kandi bitwa Jonathan David akandwa n'imigwi itandukanye nka ekipe ya Arsenal, ekipe ya West Ham. Neymar Jr yagiye kubamagagwa muri ekipe nationale inyuma y'amezi n'amezi 17 adahamagagwa. Neymar Jr yoba gikeneye muri ekipe nationale nako ya Brazil. Turaza kutibiganira ko na mugenzanje. Aro kandi nandi makuru witwa Ter Stegen naye agiye kubatandukanya n'umufasha wiwe. Mbega Ter Stegen nyuma gutandukana n'umufasha wiwe araza kuba bigenda gute? Turaza ko tuganira nandi makuru karavugwa na makuru menshi umwanya wagire ko yatworoye. Turaza ko tuganira ko amakuru atandukanye twabasaba nuko mwogira partage kwa tushe ko tuganira kuri no munsi amakuru karavugwa. Ari Clovis Dike Senyumva hamwe na mugenzanje ari we Houston Theo. Mugaga tugaruka twinjira mu kiganiro cacu nyezina.
nuko twamaze kuba tunagaruka gweze kuba tubashikiriza amakuru twabateguye kuno munsi turaza kuba duhera mwiwa rya Primus League Burundi naho ubona ko bamaze kuba banagera ku munsi wabo wa 23 atubona guhera kuri uno munsi ku kibuga ndavuga CTN cyangwa mu gisagara ca Bujumbura kuri Centre Technique kipe ya RR Bamaspi iraza guhura kipe ya Academy Deira nimwe kandi guhera ku munsi wejo ekipe ya Ngozi City iraza gukina na ekipe ya Eagle the Fighters adwagije isaha zicenda adwari mu ntara ya hariya mu ntara ya Ngozi nimwe kandi ekipe ya Burundi Sport Dynamique nazo gukina na ekipe ya Moso Sugar adwari ke isaha 9:45 nukino vuga ngo zobera kuri stade runani mu ntara ya Cibitoki kipe ya Moso nako ya Musongati izokina na kipe ya Interstar nukino ruzobera mu ntara Gitega kipe ya Message Ngozi zokina na kipe ya Rukinzo nukino vuga ngo rugiye kubikora bera mu ntara ya Ngozi nyene ku munsi w'Imana ekipe ya Olympic Star ya Vision 26 ruzoba ku munsi w'Imana gicisa 9 Kayanza United na Vitaro nukino zobera kuri stade Gatwara mu gihe ekipe ya Buma muri Framudi Centre arukino vuga ruzoba ku munsi w'Imana stade Urunani Bwana Houston ni inkino vuga ngo zikomeye cyane duhe ku rukino rwa ekipe ya RR Bamasipiri ugeza muri kano kanya ko RR Bamasipiri niyo ekipe ya nyuma ugeza muri kano kanya banurukino giye kuruza ekipe ya RR Bamasipiri na ekipe ya Academy Deira ama ekipe yose kwa rabiri uri kora kuri classement na ama ekipe by'ukuri atabwo yifashe neza na gato yese kino rukino twogwiteka ku ekipe Bwana Houston mu bisanzwe novuga ati ni ekipe zose zibiri ziza kuba zihura ku munsi w'uno munsi ariko kandi ni ekipe zisanzwe ziba ziri muri classement yazo itari nziza rero kubw'ivyo novuga yuko n'urukino ruza kuba rudasanzwe kuko bose barondera kwikarifia canke bose barondera ikibanza ciza mu majambo make novuga ati n'urukino ruza kuba ruteye igomwe cyane gose ati n'urukino za kuba ruteye igomwe cyane nkuko bivuze ariko uriko araba runo rukino nama ekipe yose kwa rabiri Bwana Houston atabwa ameze neza kuko uriko araba ekipe RR Bamasipiri kugeza muri kano kanya ni RR Bamasipiri iri kiragerageza kubigira iki bisa nuko yamaze kwikirakoroka kuko manota ifise ntabwo novuga ngo arashobora kuza kwifasha kugira ngo ishore kuba yigenza neza kuko ni n'umugwi wa nyuma hariya kuri table n'umugwi wa nyuma ugeza muri kano kanya uriko araba classement ni ikipe ya RR Bamasipiri vy'ukuri ifise ibibazo bitandukanye ejo iratsindwa ibisindo aho bidakunze iratsindwa forfait ekipe ya RR Bamasipiri tubona ko ishobora gukora kumwe n'umwanya Bwana Houston mu bisanzwe RR Bamasipiri novuga yuko n'umugwi umaze kuba wo kwiyakira n'umugwi umaze kuba wo kwiyakira kuko umaze ku parvena gushobora gukubitwa forfait mu higanwa wifuza na umva waje first of all za gukina higanwa wifuza gushika ku ntambwe wifuza kurengana utera imbere mu bandi ndetse bibaye na ngombwa utwara igikombe ariko umaze kuba oshika kuri zino etape zo gukubitwa ama forfait nibaze yuko uburi umwe mu migwi imaze kuba yo kwiyakira canke yo vuga ati biba byaramaze kuba canke ibizoba byose tuzovyakira uko ati ibiza kubikubira twovyifata uko nyene rukino wanashaka ruza kuba rutangura kuri no munsi kubera kuraba ni ekipe ya ugeza muri kano ka RR Bamasipiri mu kibanza cya nyuma n'amanota 70 ariko ndiko ndana n'amanota menshi hari iri mu kibanza cya nyuma n'amanota 6 mu gihe ekipe ya Academy Deira iza kuba ari ekipe novuga ngo ifata ikibanza cya 13 n'amanota 13 umva ko n'ama ekipe abiri yose bigaragara ko mu bisanzwe kintu n'ama ekipe by'ukuri atameze neza ari mu bibanza bitari vyiza ariko kubw'ivyo novuga ati nk'iyi amasipiri yo kibanza cayo novuga ati n'umugwi umaze kuba wo kwiyakira kuko umaze kuba ushobora guparvena mu migwi 16 ukaba wa nyuma n'amanota 6 mu gihe ukurikira ni dynamique hariya uri ku manota 12 umva hariyo ubudasa bw'amanota ashika kuri 6 yose ubudasa bw'amanota angana nayo wewe ufise ubwawe mu bisanzwe yuko acuza guhura n'umugwi ugira 13 uri kuranyumva neza uri imbere ya migwi itegekanya gukoroka uko ari 3 rero novuga yuko ubwa mbere na mbere amasipiri n'umugwi utegezwa kuba wari yakiriye kwanza ubwa mbere uretse ugeranyije no kuyakira n'urukino ruza kuba ruhuza imigwi yose isanzwe iba iri mu bibanza bibi kandi yo mu gisagara ca Bujumbura yose ariko novuga ino Deira yo n'umugumaze kuba wibona yuko hamwe yogwana ibishoboka byose gukoroka ntibirimo kandi ekipe ya Academy Deira twivyibukanye ko ari yo iheruka kuduga mu gihe RR Bamasipiri nayo yari mazimaze imyaka n'imyaka bugiye na ekipe ya RR Bamasipiri bugiye barayigurishije ni ya ekipe yari yitwa Lydia Ridic Academic kuno munsi ni ekipe nakwikiragerageza kuba ntabwo imeze neza n'umugwi w'amazina ufashije iki none Gamesier Ridic
kumva ari umugwi wahoze ari Lydia Ridike nawe ukaba uri Ridike Clovis Ridike wumva amazina yawe koko urashobora kwemera umugwi wawe ugakora kubibona canke arakantu utegeza guterera ukavuga ati yamara umugwi wa uno masipiri barakwiye gukora uku kugira ngo dushobore kwisanga mu bihe vyiza canke ntitwisange mu bihe bibi ariko burya umuntu arashaka gufana ekipe cyangwa agira iki ariko ntabwo gufana ekipe ya Reba Masipiri nakunda ukuntu yakina nagiye utegezo kwifana kubera yuko burya amazina ya mazina ibihe byose burya harigiye ushobora kuri kurafana ari gufana ekipe hakabaho no gukunda nyene ekipe iri kirakina burya rero ekipe uri kora imigwi yo mu Burundi kugeza muri kano kanya ni imigwi ntabwo yimeze neza uburyo ntabwo ari kirenga niyo mpamvu novuga kuri no munsi ama ekipe nimwe turabona atari karigenza neza kuri no munsi vyose bipfira mu burongozi nta mafaranga hari kugeza muri kano kanya nimba twumvise ekipe ya Reba Masipiri itari kirigenza neza kuri no munsi ntabwo ari kibazo cyuko abakinyi bagize iki twarabonye abakipe amwamwe twumvise ino ekipe ya Reba Masipiri ishobora kuvuga ngo kuri no munsi nta twabuze déplacement kushaka kwiyunguruza ngo tuve mu ntara yabo kuko dushaka kuba tuva no hano ngo dushaka kuba tujangana eske zino ekipe twavuga ngo ekipe kabisa zo mu Burundi biragoye ekipe Reba Masipiri mbona ko ugeza muri kano kashaka gukoroka burya naguciriyemo gatoya ikindi kintu maze kubona muri Federation y'u Burundi canke mu migwi yo ngahi wacu mu gihugu cy'u Burundi burya nta mitahe tugerageza gushira mu migwi nta buryo buhari byose nyo bipfira tugiye kuraba imigwi novuga yuko bagerageza gushamwe imitahe ni imigwi dusanga ikomakomeye yamari yayindi kweka imisosi tuzokoma tubona Aigle Noire Message Ngozi imigwi nkiyo urumva turakwiye kugerageza kuraba burya imigwi yose iri mu higanwa rikuru ry'igihugu cy'u Burundi tukabona abagwiza tunga barashamwe imitahe kuko vyose ni inyungu y'igihugu uriko uranyumva twagegeza gukunda igihugu kuko umaze kubushigikira ivyawe uriko uranyumva kuko umaze guha agaciro ivyawe nuwo hanze canke nundi muntu aragegeza nawe kuvuga ati bijya bintu ni vy'agaciro koko kuko na nyene vyo rabiha agaciro ubwo utamaze iyo bishitse ntuha agaciro ivyawe nta wundi muntu azoza kuguhera agaciro ivyawe avuye ahandi hantu tumaze dukunda ivyacu duha agaciro ivyacu kugira ngo nabande bazabone bwa bundi mu Burundi hari higanwa rikomeye biragoranye ko tuzovuga yuko Ligue A ko ari higanwa rikomeye mu gihe natwe ubwacu atagaciro tuko turariya ariko hoko gwiki ugira ngo tubone imino migwi itari kirigenza neza ishobora kuba musanzwe niko twobona abantu bagwiza tunga ole yo gufata amafaranga bakabika imuhira canke bakaguma bayabitse bayasohore baterere mu bana b'igihugu baterere mu ma equipe tubone zino zi amasipiri ziko zashigikirwa imagine umugwi uri muri première division ukaburi kurabura ingendeshwa déplacement uyishikana ku barabura déplacement ikintu ciswe motivation ngo ntabwo kiboneka burya motivation ikintu gikomeye cyane imishahara yoyo ntituzi niko banayironka urumva can you imagine ugasanga umugwi uri mu cicaro gikuru c'igihugu ngo uri kurabura déplacement ibintu biteye isoni bimara amande ariko ikibazo twumva ko amafaranga arahari mu gihugu ariko ikibazo kihari hari umuntu ino migwi yacu mu Burundi buwana Houston kuri no munsi ashobora kuba akunda ekipe hari guza gusanga ekipe ifiswe n'umuntu umwe akaca yisopa naba abantu bitwa ko ari abamambre bashobora kuba bashiramo amafaranga bikanga ko bashaka kubikoresha mu izo noti ukaje usanga uno munsi umuntu yashizemo amafaranga harageze igihe araruha arabuza amafaranga yo gushiramo kuko burya imigwi yo ngaha mu Burundi kuvuga ngo urashiramo amafaranga kugira ngo uzoronke inyungu biragoye kuko amafaranga ukoresha muri dufate nimba ari déplacement nimba ari uko ushobora gukora entraînement kuja ku rukino gufungurira abakinyi kubahemba amafaranga ushaka kuyakura kandi ikindi naco bomenya coco canke womenya biragoye kuzoronka amafaranga ku kintu utasizemwe imitahe uriko uranyumva kugira uzoshike kuri 10 uhera kuri rimwe ntushobora gushika kuri 10 ntushobora kwantisipa mu buzima uriko uranyumva utegeza kuhera kuri level yo hasi ukagenda uduga ama level rero kuvuga ati ngo bisaba ngo amafaranga nzuza gushira kugira nzo no ubwa mbere na mbere manza ukora ikintu wumve ko gikunze urumva kandi nivyo dutegeza no kugikunda ikintu kubera yuko ni gihugu urumva ni mu gihugu tutegeza gukunda igihugu catwibarutse wowe mu gihe ufise imitahe gerageza kuvuga ati jewe ngomba nkora iki kintu kugira ngo mbone ko iganwa ryo mu gihugu canke equipe yo mu gihugu rikiragenda neza iyi amasipiri niyo mu gisagara ca Bujumbura none mu gisagara ca Bujumbura harabagwiza tunga bangahe benshi cyane none burya bamaze kuba abagwiza tunga batatu
bavuga ati reka tuje hamwe dutore uno mugwi tuwumenye ukagira bohomba ariko ibujumana hari imigwi myinshi nivyo imigwi myinshi irahari ngomvye gufata akana karero ndiko ndatanga kuko maze kuvuga ati tuje kuri amasipiri uri kurumva hariho nabandi bavuga ati natwe dutoyo kuko bagwiza tunga bari mu gihugu ni benshi cyane uri kuranyumva rero abo bose bagiye hamwe tukuvuga ati twige batatu dutoya amasipiri abandi dutoya nivyo ni ibintu vyiza cyane kuko tumaze kubona imigwi yose 10 uko ari 16 mu gihugu irafise novuga yuko ikintu novuga abantu abayifashe mu migongo uri kuranyumva niganwa itegezo kuzotera imbere uri kuranyumva nino Primus League tuko turakinira no munsi ku mushahara iriko uri kuranyumva nta nkeka nabonye bashaka kuvuga ati tutegeza kuduza mbere wanashaka buri mwaka baratuza amafaranga ubu iganwa rigeze ku miliyoni 50. Can you imagine mu minsi wasanga ari miliyoni 55 30 zingahe ariko ubunye barazidugije ariko amafaranga arakwiriye vyovyo ikindi kintu maze kubona nivyo mu bisanzwe tubashaka kuvuga ati ko amafaranga adakwiye ahandi natwe twavuga ko akwiye ariko ikindi naco twibuke neza bivana nabo nyene kugira bazoduze nuko bazobona inguvu tuko turashira muri biragoye kuzuza kubwira nk'akarorero ngaho ko turakora biragoye kuzuza kubwira ati boss ndifuza ko nyongereza agashahara mu gihe atari kabona ibikorwa vyiza birago kongeza umushahara mu gihe utari kurabona ibikorwa vyiza rero ibikorwa biragoye kuzokongeza imitahe mwihiganwa mu gihe bariko barabona hariyo n'imigwi ikirasiba urukino ikiyategwa ama forfait cyabona deja nti muri serious ariko ikindi kintu no cende vuga ati gombe uvuze kino kintu ciye nibuka ikindi kintu burya umukinyi wese mwiza mwiganwa rya Primus League Burundi acha soka higanwa kaja mu gihugu cy'u Rwanda cyakaja mu gihugu cya Tanzania cyangwa bya Kenya gendura muri equipe Vitaro umwaka uheze ndakubwira ikintu kimwe urindire gato mbabarire gato equipe ya Vitaro umwaka uheze yabuze abakinyi bamwe na bamwe bagiye hanze mu gihugu cy'u Rwanda abanyegori bitwa Vali sibyo yari umunyegori wabo babuze abakinyi nuvuga ngo batandukanye hagati mu gihugu bitwa ba Fred babuze abakinyi bitwa ba Shehe babuze abakinyi uvuga ngo babasatirizi batandukanye bagiye mu gihugu cy'u Rwanda urumva kandi mu mwaka uheze equipe ya Vitaro ariyo yatwaye igikombe cya Primus League Burundi kandi yari yamaze sezo isa nuko itagize ikitatizwe inkino zimwe na zimwe ariko abakinyi bose bitwa ko babaye abakinyi beza barasohotse igihugu cy'u Burundi bagiye mu gihugu cy'u Rwanda naho nyene ntabwo bagiye muri ya migwi ikomakomeye nka Rayon Sport ntabwo bagiye muri nka APR ntabwo bagiye mu migwi nka za Simba canke Yanga bagiye mu migwi bayabaye none ukiri ngaho nyene ku ico kintu ushoboye kuvuga eske we nkawe wo kubwawe wibaza ko icatumye basohoka umugwi wa Vitaro bakerekeza hanze y'igihugu bagiye gukinira indi migwi wibaza ko cyo bari giki nakivuze n'ibijyanye n'uburyo neza cyane buryo natwe rero imigwi imigwi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu gihe tubonye abakinyi biwacu bariko baritwara neza canke bariko baradufasha ikintu kinini mu mugwi turetse bagasohoka canke bakagenda mu yindi migwi twari dukwiye natwe kurondera abandi bakomakomeye canke tukavyura impano ngaha mu gihugu impano zihari ni nyinshi impano zirahari nyinshi cyane gose impano ziruzuye ngaha tuziha umwanya zigaragaza impano za canke naho dusohoke natwe dushobore kurondera abakinyi bakomakomeye tubaze nkuko two turabona mu bihugu bibanyi nko mu Rwanda bako baraza bakagura ngaha iwacu mu gihugu cy'u Burundi kandi umukinyi ndemeza neza na neza ijana kwijana ko asohoka mu gihe yumvise ko hari agiye kuronka agafaranga gafatika gusumba ko yaronka ngaha mu gihugu hari muri Tanzania Young Africans ziko ziragura abakinyi zikuye muri Zimari ndetse n'ahandi batandukanye mu bihugu bikomakomeye n'abazungu zisimba ziko zirabasinyisha biko urumva ivyo byose nibigaragaza yuko imigwi ikirasohora agafaranga ikiratanga agafaranga gafatika kuko nta muntu yova mu gihugu ciyiwe yereka araronka amafaranga menshi ko yoza gukinira amafaranga make azi yuko aje gukinira yasumbaho yarari uriko uranyumva neza nta muntu yohava heba ngo ngiye gukinira aho ndonka amafaranga make mu gihe aho yarari yareka aronka ayarenza ariko uramuha wewe nico novuga ico dukwiriye gukora ngayo wacu mu gihugu cy'u Burundi ni kuduza agatahe bashiremo agataye mu gufata neza abakinyi okay nuko urabona ko ari kibazo gikomeye mu igwa rya Primus League Burundi reka tuje mu yindi migwi iza kurikirakina duhere ku rukino rwa equipe ya Message Ngozi nino equipe ya Rukinzo equipe ya Message Ngozi yasanzwe novuga ngo ihero kwirukana witwa Gael nawe n'amazimisi mbona ngo yamaze kubavuga ngo ateko barambisha ati cyo bampoye nuko ntari bampoye amajambo yanje navuze kwitwa kuri ariko yagiye kuba avuga ngo barambeshera
ngo bariko barampora umumenyereza yahora amenyereza ino ekipe ya Message Ngozi bazi ku mazina yitwa Vivier Bahati. Vivier Bahati baramuzi ko yaciye mu migwi za mwaka wezeri muri ekipe ya Gende Fighters, yaciye mu ekipe za Bumamuru n'imigwi itandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Bavuze ngo habaye ikibazo ngo bariko barambeshira ngo ukuri kuzotsinda, ariko sije nje ngo ndagarukako ndakene tuzike rukino rwa ekipe ya Message Ngozi. Message Ngozi imaze imyaka n'imyaka turibuka ko yatwaye ibikombe vyikurikiranya bari kumwe n'umumenyereza novuga ngo Jimmy Ndayizeye, ariko Jimmy Ndayizeye yagize kwa ekipe ya Geno the Fighters. Eske ekipe ya Message Ngozi yaza gutsinda ino ekipe ya Rukinzo ya Mibura Abubakar ko mwakweze yanatwe igikombe c'umukuru w'igihugu. Tuvuge ko Message Ngozi na ekipe ya Rukinzo urukino tugwitega kwiki mu bisanzwe ugiye no ukaraba no kuri classement nimigwi ifise itandukaniro. Ugiye ukaraba umugwi wa Rukinzo ufata ikibanza ca 5 na 38. Message Ngozi nawe ugafata ikibanza c'10 na 32. Urumva hari ubudasa bw'amanota agera kuri novuga 6. Ndi kuranyumva neza. Rero ino Message Ngozi isanzwe igiye no guhura n'umumenyereza yahoze ayimenyereza peut-être Mibura Abubakar yaciye burya muri Message Ngozi. Oya nibo muri Rukinzo burya maze n'imyaka itari mike muri ekipe ya Rukinzo. Sava ahubwo waciye muri Message Ngozi n'ujya ari muri Aigle Noir. Uno Jimmy Ndayizeye. Jimmy Ndayizeye n'ari muri Aigle Noir. Novuga ino Rukinzo rero kubganje novuga ati numugwi novuga yuko ndibaza neza na neza ugiye ukagiranye n'umugwi wa Message Ngozi numugwi uri mu bihe byiza gusumba no Message Ngozi. Kugiye harana ikibanza uri imbere ya Message Ngozi. Mu bisanzwe rero novuga yuko Message Ngozi kuza kubona ikiratsinda ino Rukinzo ni ikintu kigoye kuko Rukinzo irimo umumenyereza novuga ati afise experience uri kuranyumva afise nibikombe yamba no muri equipe nationale gibana muhamagara agafasha nabandi bamenyereza. Novuga yuko ino Message Ngozi nawe nyene ku gwego iri kuno munsi canke kuri no mwaka isa nk'iyasubiye inyuma. Ubivuze neza yasubiye inyuma neza cyane. Reka dusubire inyuma gato turabe ino equipe wanashaka tubanze twisunga ibiharuro. Mu nkino novuga ngo zishaka kuri 5 ekipe zimaze ziko zirahura. Ekipe ya Rukinzo imaze gutsinda inkino zishaka kuri 3 bangaye umukino rumwe. Ekipe ya Message Ngozi iza gutsinda urukino rumwe. Uranyumva neza ko urukino ruheruka ni ekipe ya Message Ngozi yari yatsinze ekipe ya Rukinzo ibitsindo 2-1 hari genekerezo ry'umunani kwezi kwa 12. Urumva kuna munsi ekipe ya uko ravuga ekipe ya Message Ngozi ni ekipe vy'ukuri inyuma y'ukubo yari fizi witwa Vivier Bahati ntabwo twabona kuri kirigenza neza, ariko uravye ekipe ya Message Ngozi mu nkino vuga ngo imaze imisi kirakina ziheruka. Nino ekipe ya Message Ngozi bigaragara ko n'urukino vuga ngo iheruka gukina yari yatsinze ekipe ya Royal Vision 2026 ibitsindo 3-2. Ariko keshi na keshi urukino rwo rwarakinye babanganye na Flambeau du Centre ubusa ko bundi sivyo. Ekipe ya Academy Day yatsinze ekipe ya Message Ngozi igitsindo 1-0. No kuvuga ngo mu nkino zibiri ziheruka ekipe ya Message Ngozi ntabwo yagize iki, ntabwo yatakaje. Bisigura ko Vivier Bahati kihari ntabwo biko rigenza neza. Eske turabe ko uravye inkino bari bamaze ko barakina tuvuye ko Message Ngozi yoza kuba itsinda ko tubona kuri kibuga cabo canke Rukinzo ya Mibura Abubakar yaza ko yigenza neza. Novuga yuko urukino rwa Message Ngozi nino Rukinzo ya Abubakar novuga yuko ikintu no coco mbona Message Ngozi kuza gutsinda runo rukino ni ikintu kigoye cyane. Ni ikintu kiza kuba kigoye. Ariko aza ko kibuga cabo nabaza kuba bakira nivyo ireve burya erega ivyo tugiye tukaraba ubwiza bw'umugwi canke ubwiza bw'abakinyi ntibisiguye ngo kubera kuza kumwakira ngo ni ikintu kiza kuba gituma ushobora gutsinda. Yego nivyo cyashobora gutuma uza gutsinda, ariko raba inkino canke raba umugwi uko uhagaze no munsi nawe ubwawe ukuntu uhagaze uno munsi muri football uno munsi bijya bintu byo kuvuga ati ngo ndagusanga imuhira ngo sishobora kugutsindira imuhira ni ikintu kitakibaho. Ivyo ntibikibaho. Hirya yaje twarabonye FC Barcelona kiratsindira imuhira umugwi wa Benfica Lisbon kandi batanakwiye. Rero ivyo bintu rero ni ibintu biko biragaragaza ko uno munsi aho ushobora kuba uri hose udafise imikinire myiza cyangwa utari kwitwara neza utegezwe gukubitwa neza cyane mu Kirundi. Urakoze kaduje ku rundi rukino ruvuga ngo duce ku nkino zibiri twihuta ko dufise n'amakuru menshi. Kipe ya Bumamuru Flambeau du Centre urukino zo kubera kuri stade ruzo ku munsi w'Imana ku stade Urunani. Kipe ya Bumamuru ikiragwanira igikombe hagati ya kipe ya Gende Fighters. Flambeau du Centre ni ekipe nanye tubona ko ino mu meza ruvuga ngo Jean Dodi batazira Dodi. Urumva? Na bamenyereza babiri novuga ngo witwa Dodi
ukazana n'uwitwa n'umeza navuga ngo ekipe ya Bumamuru ndavuga Josire Bifubusa n'abameza babiri bose bakomeye. Eske ekipe ya Bumamuru kuza kukinira kwakira kibuga cyawo Stade Runani iriki yagwana igikombe kugeza muri karwana ko ari ekipe ya kabiri. Urabona ko ekipe Bumamuru zo gutakaza ku ruhande rwa Flambeau du Centre cyangwa ko ekipe Bumamuru irusha kuza kwigenza neza. Kubona Bumamuru kiratakaza ku ruhande rwa Flambeau du Centre ni ikintu novuga yuko ni nk'indoro. Ikintu kiza kuba kigoranye cyane. Yego nivyo ugiye ukaraba Bumamuru ifata ikibanza ca kabiri kiragwanira ikibanza ca mbere no mu gwa Inkino Fighters. Bose banganya amanota. No gitandukano bihari ni kubitsindo. Mugere ino Flambeau du Centre nayo igira kane n'amanota 39 iza guhura n'umugwi wa kabiri n'amanota 49. Bikurumva hari ubudasa bw'amanota atari make cyane. Ibi byo ni ibintu biza kugaragaza yuko umugwi wa uno novuga ino Bumamuru na Flambeau du Centre Bumamuru iri ifise urwego rwo hejuru cyane. Ugiye ukaraba n'ubudasa bw'amanota ahari n'amanota menshi atari make. Ya nuko kabisa niko biza kwemera duhereze ku rukino na ariko Bumamuru Flambeau du Centre urabona biza kugenda gute score Bumamuru yatsinda Flambeau cyangwa gutsinda cyane cyaranganya amahigwenda yaho umugwi wa Bumamuru. Ya urakoze cyane kabisa. Urundirike twaraheza muri ya Primus League n'urukino uvuga ngo ruza guhuza ekipe novuga ngo ya Eagle Fighters iro nino ekipe ya Ngozi City n'urukino zoba ku munsi wejo. Eske Eagle waguza gutembera stade urukundo ntabwo uza kunyerera cyangwa uno mumenyereza ndavuga uno mumenyereza wa ekipe ya Eagle Fighters adukwije kwiza rya Jimmy Ndayize aza kuba yigenza neza. Novuga yuko karagwana n'igikombe mbere ni na chef kuko novuga yuko kwigenza neza bitegerezwa kuko umaze kuba uraza kuba uja gukina mu kibuga sivyo urakina kandi urazi na mukeba wawe novuga yuko muko munagwanira kino gikombe kandi wibuke neza umugwa Eagle Fighters unganya amanota na Bumamuru rero nivuga ni za nkino ziza kuba zitoroshe cyane hariya Bumamuru iza kubira kira kintu ivuga ati ngerageza ko bishoka byose sintagaza runo rukino kugira ngo ndabe ko nofata ikibanza ca mbere cyo gutakana igikombe na Eagle nawe nyene kubgayo biza kuba ruko nyene kuko umuguza kuyihenda ngo uranganyije canke watsinzwe gutsindwaho nibaze ko bose ari kintu baza kuba bagwanya cyane gusumba ariko uranyumva neza kuko uza kunganya undi ugatsinda uraje imbere y'uwundi rero mu bisanzwe novuga yuko ni inkino ni bose babiri baza kuba bafise inkino muri nondwi rero ni imigwi yose biza kugerageza gukoresha inguvu zidasanzwe kugira ngo ntitakaze ikibanza cayo ciza cyo gutahukana igikombe. Ya nuko kabisa biza kuyikorera ariko gusurana ko ekipe ya Ngozi City nayo ni ekipe ikunda gukarira ama ekipe novuga ngo akomakomeye ntawo tangara yumvise ino ekipe ya Ngozi City kuko ari ekipe za kuyakira ku kibuga cabo ugasanga ekipe ya Ngozi City iratsinda ino ekipe ya Eagle Fighters mugani baza ko kubganje mbonye ekipe ya Eagle Fighters mugiye utakaza kuri rukino yuburi kiratakaza amahigwe mugiye tubona ko bari muri kuruse y'igikombe hagati ya ekipe ya Eagle Fighters ekipe ya Bumamuru ekipe imwe za kunyerera hagati ya ekipe ya Bumamuru nino ekipe ya Eagle Fighters baza kwikora bacha gukora kwasika n'inkino zike urumutse kuri 123 mugihe dusigaje inkino novuga ngo zike cyane kugira ngo champion inahere uno munsi urukino rwego rwose uraza kwikora ukina nka finale uza kuba ari urukino rudasanzwe umviza ko ari finale kugira ngo kuko urabona nkuko bivuze bose banganya amanota uza kunyerera muri abo babiri aza kuyisanga ari hasi y'uwundi cyane gose apana hasi bisanzwe kure cyane kuko uwotsindwa undi agatsinda haza kuba habayeho ubudasa bw'amanota ashika kuri 3 uriko uranyumva neza rero novuga yuko ababompe babiri inkino zabo ziza kuba ari nk'inkino nka finale ya nuko kabisa mwigwa rya Primus League bunde mwamaze kuba munavyumva tugaruka tubabwira ku munsi wa mbere nyine zuzoba zagenze tubabwira score nyine zuzoba zagenze reka tureke uko tusimbire kandi hariya muri Ligue Nationale benda vuga baza ko bageze kuri cunura yabo ya 10 wana Houston bashaka kuba unatubwira n'inkino novuga ngo zitekajwe muri nondwi mu Rwanda rya Ligue B hariya muri Primus nako muri Ligue B icisho ca kabiri cyo mu gihugu cyacu Burundi hariya muri Ligue B mu cisho ca kabiri cyo mu gihugu cyacu Burundi ico no vuga yuko inkino zihari kuri no munsi wa gatanu nuko Garage Express iza mu Gitega mu ntara Gitega hari iza ko bihutana mu mitwe n'umugwi wa Panther Noir FC mu gihe Musongati nayo Academy iza kubitana mu mutwe n'umugwi wa le Lier ikintu kimwe cyo novuga tukiri kuri izo nkino zose zibiri uno munsi ku masaha ya sahindwi haza kuba ko hakina urukino rwa Garage Express hamwe na Panther Noir FC ku masaha ya saa 9 Panther FC na Garage Express baza kuba bakinira kuri stade Ingoma uri kuranyumva neza aho ni ku masaha ya sahindwi mu gihe ku masaha ya saa 9 Musongati Academy uza kuba wakirira kuri ico kibuga nyene kuri stade Ingoma umugwi wa
Relier ikintu kimwe gatoya burya inkino zibiri gukinirwa ku kibuga kimwe mu gihe dusanzwe tuzi yuko buri mugwi wose uza kuba haba ino Garage Express uza kuba uri kurakira ndetse na Musongati Academy uza kuba uri kurakira none zose tuvuge yuko zisangiye ikibuga canke ubivuze neza uriko araba kugeza muri kano kanya umva cha kibazo cyo kutinvestisa mu mahiganwa y'igihugu urabona ko kiguma kigaruka kumaze kuba muri equipe imwe muza kuba mwakirira ku kibuga kimwe urumva ico kintu ni ikintu mumengo je kubganje mbara uravuze ni equipe ya hagati ya yande ya Garage Express iza kuba yakira Panthère Noire ariko inkino zibera amasaha amwe raba neza inkino zibera amasaha amwe ariko ni ku kibuga kimwe ni ku kibuga ivyonye urukino rumwe rutangura saa 7 urundi ugakina 15 15:45 ni kuvuga ngo uriko raba zino nkino kubera ku kibuga nibaza ko zikabira ku kibuga kimwe bwana Houston ivyo bintu biri mu bintu bikunze kuba bitera desordre oya ahanye gari ku bafana ndetse no mu Burundi canke no ku mugabane wa Afrika mu gihe no vuga ngo zitaba zibereye mu masaha amwe ikibazo cyo gutakugira tera mu gihe twakuca twumva equipe ya Garage Express irana equipe ya Panthère Noire igice isahindwe sivyo mu gihe equipe ya Musongati Academy na equipe ya Relier boza kuba dufata ingiye cy'isaha 8 arumva ko acaba kajaga ivyo n'ivyo baba mugabo no rukino ruza kuba ruza equipe ya Garage Express na Panthère ruza kuba gwaraye kuri gwaraba mu minota iza kuba ija mu minota ikura harura rukinda kuba ruhera igice cy'isaha 8 n'iminota 50 canke rwateva igice cy'isaha 9 rero uravye haba n'umwigo rya Primus rige Burundi inkino zamazabaye ugasanga kuri stade runani harabaye urukino rwa deuxième division saa yindi uko atumva nivyo nyene igice sazinga harabaye urundi rukino nibaza ko atakibazo nivyo nyene nagiye kuba noca ko ati burya aya namahiganwa abakomeye a present igihugu cyacu ciza c'u Burundi uri kuranyumva neza burya biba bikwiye kuba bibereye tubona buri mugwi wose ufise ikibuga cayo wakirirako abari ibintu vyiza cyane ivyo bivuze neza cyane ivyo mu Burundi biragoye kuko nibivuga vyemerewe n'amategeko sinavyo ariko amafaranga sikuvuga ati nuko uburyo buhari habwo tubuze abagwiza tunga baza kudushigikira cyangwa kudufata ku mugongo investingamo novuga yuko turekanye n'ivyo ku inkino zo no munsi vanda twashobora kuzicako tugere ku nkino zizoba ku munsi wa samedi aho umugwi wa Muzinga FC uzoba uri kurakira umugwi wa Bujumbura City mu gihe Tel Aviv FC uzoba uri kurakira Academy ubumwe mu gihe na Kizuka Mandarine uzoba uri kurakira Green FC mu gihe Tigre Noir uzoba uri kurakira New Force Academy ni mu gihe cha samedi mu gihe cha dimanche naho ariho kuwa Mungu umugwi wa SEC FA Football uzoba kurakira Magara Young Boys mu gihe ya Rege Pierre Dilac uzoba uri kurakira umugwi wa Lejeune Athletic nuko bimeze nizo nkino zihari nizo nkino uvuga ngo nibaza ko ata n'ibintu birebire twona zivuga ko byo mu cicaro ca kabiri mwamaze kuba munashobora kubikora byumva ariko equipe iri kwaraba zimwe na zimwe ziko dirigenda neza equipe za Bujumbura City nyuma yo kuva mu cicaro ca mbere zikakoroka urana ko ziko zagerageza kuraba ko zoshaka kugaruka mu equipe nka Muzinga y'igisirikare nayo ikiragerageza kuraba ko yoshobora kuba yo naduga ikaja mu cicaro ca mbere nyuma y'imyaka n'imyaka itaja muri kino cicaro ca kangahe ca mbere niko novuga ngo mwigano rya Primus League Burundi vyari binameze no muri Ligue B tunahereza mu gihugu Burundi mwigano rya basketball novuga ngo ni VBA canke Vitaro Basketball League baza kuba baza guhera ku munsi w'ejo ku bibuga bitandukanye bibuga ca département n'ikibuga ca Entente Sportive guhera ku munsi w'ejo equipe runani iraza gukina equipe ya Muzinga azogiye cisaha zitanu ku kibuga ca Departement de Sport mwe kandi ku kibuga ca Entente Sportive equipe ya Young Eagles yo mu ntara gitegezo kina equipe ya Jimokana azogiye cisaha zitatu Tigre Noir China ko Tigers zo equipe ya Remesha azorukino zoba kuri Departement cisaha 9 equipe ya Kerne izona equipe ya Rezipo kuri Entente Sportive cisaha 7 mu equipe ya Ryan Team yo mu ntara Rumonge izo equipe ya Eagle Fighters ya basketball azorukino ruvuga uzobera ku kibuga cabo ca Entente Sportive kurundi ruhande kandi equipe ya Dinamo zokina equipe ya New Star ariko New Star novuga ngo itameze neza muri kino gihe yamaze kuba igaragara ko ingufu zabo zamaze kuba zitameze neza nukino zobera kuri Departement de Sport azogica isaha zitatu kurundi ruhande kandi guhera ku munsi w'Imana nyene kipe ya Muzinga izokina na kipe ya Kerne ndagono kino zoba kuri Entente Sportive muge kandi kipe ya New Star izocihura na kipe ya Tigers
gihe cy'isaha 5 kuri Antenne Sportive nizo navuga ngo zinkino zoba muri basket ariko twabamenyesha nuko equipe runani nyuma yo kugira recruitment zikomeye bakazana abakinyi batandukanye babakura mu migwi nk'urunani na ku equipe ya Dinamo baze bitwa Bujeje Romisi bazana abakinyi uvuga ngo batandukanye bitwa ba Prosperi bazana abakinyi uvuga ngo batandukanye bitwa ba Mohamed na Koma Mamadou Djoume bazana abitwa ba Pape Malik kuva mu gihugu ca Senegal n'abandi bakinyi batandukanye baza kuba mu kibuga mu equipe ya Dinamo nayo tubona ko abakinyi bitwa ba Etienne Tamutonge nabo bamaze ko barabazana abakinyi uvuga ngo batandukanye bitwa ba Gasongo bavuye muri equipe runani batubazana bitwa ba Deve Nikiza Deve bazana abakinyi uvuga ngo ba uno mukinyi yakina equipe nationale muri basket ndavuga ngo ni Brian Kavakure n'abandi bakinyi batandukanye equipe zaragize recruitment baza kubageza ku musobo wa gatatu tubaza kuba tubabwira nyine zo bimeze ni nkino uvuga ngo tugiye kuba dukurikirana tuza tubabwira ingene bizoza bimeze muri basket nuko novuga ngo bimeze bwana Houston Tewo mukaga gato iduva ngaha mu gihugu cy'u Burundi dusimbira ku mugabane wa Buraya. Ya bwana Houston tuje twinjiye mu yandi makuru ariko aravugwa ahatandukanye novuga ngo duhereje ku mugabane wa Buraya. Duhere mu nkino novuga ngo pana mu nkino duhere mu makuru karavugwa amateza kuba duhereza mu nkino novuga ngo ziza kuba ziriko zirakinwa muri no weekend. Duhere mu makino novuga ngo makuru karavugwa equipe Real Madrid ngo yo bayifuza kuzana witwa Ibrahim Konate muri defense. Bwana Houston Tewo equipe Real Madrid yoba ikeneye witwa Ibrahim Konate yoba keneye muri equipe Real Madrid cyane tuvuge tuti Real Madrid yoba yihenze kugira ngo ikore ino recruitment kugira ngo zo Ibrahim Konate barafite abandi bakinyi bafise Ibrahim Konate kubgawe arakina muri equipe Real Madrid by'ukuri cyane mu bisanzwe Ibrahim Konate kuza muri equipe ya Real Madrid mu gihe asanzwe ari no mu defenseur ni kintu ciza ko ugiye kwa Real Madrid y'uno mwaka vraiment ridike tutabeshanye defenseur y'uno mwaka ya Real Madrid nta kirenze nta birenga umaze kubona yuko ahabwo isiga yitiza nabamwe mu bakinyi basanzwe bakina ama poste yo hagati kabagarukana gukina inyuma kuzibira ko defenda ni ibintu bigaragaza yuko defenseur ya Real Madrid no mwaka atakintu uretse yuko bariko baraja mu mvune baza kwitiza bajya bakinyi bandi bo kwandi ma poste bakaza gukina canke kugara kuzibira bino binogo by'aba defenseur kuko baba bari mu mvune nubwo baba bahari nta misaro two turabona mu bakinyi ba Real Madrid ko akarorero gerageza urabe nka David Alaba waruze muri Bayern Munchen ni ubona uno musi muri Real Madrid yagumagira imvune keshi raba uno mu Brazilian uzeya uno Eder Militao uko wamubona mu myaka ibiri ishize niko ameze uno musi nuvuga ko defense ya Real Madrid ni defense nuvuga je kubganje nto kwizera cyane rero Real Madrid yari kwiye kuja ku isoko kurondera aba defenseur turumva yuko ntuze target ya mbere mu kwindwi azoba runo mu Mwongereza uno muri Trent Alexander-Arnold niwe target ya mbere ariko nuno Ibrahim Konate nubwo yoza mu Real Madrid novuga ati nawe nyene si bibi ariko aje muri equipe Real Madrid bitwa Ibrahim Konate urabona ko yaronka ikibanza yo kwicarika abandi kuko tubona ko nimba ari abandi bakinyi bose basangwe bahari witwa uno mwana muto irabura sisto wewe ntakogwako urabona Ibrahim Konate kuva muri equipe ya
dufate ya Liverpool akaza muri equipe de Madrid kubgaho yoronka umwanya cyayo baje kugwanirira ikibanza ico cyo mbona kugwanira ikibanza coco vyobamwo ariko sikirenga kuko ugiye gukora aba defense ya Real Madrid uno musi barafise muri axe centrale uno Raul Asensio bagafita Antonio Rudiger bakagira nuno David Araba ndetse nuno Eder Militao je ukubganje kwanza uno David Araba na Eder Militao nabantu kubganje nta confiance ndabafitiye vraiment rero nivo bariko na target y'umugwa Real Madrid ni ibintu bibiri bitandukanye ni ibintu bibiri different uri kuranyumva neza ico rero mbona nuko hakuya kurondegwa urumva uwundi muzibizi cyangwa mu defenseur aza kuba yofasha ino defense ya Real Madrid abakarekura uno David Araba ndetse na Eder Militao bagasohoka kuko na Antonio Rudiger ivyo ariko arakora uno munsi nivyo ariko aratanga umusaruro aragerageza kuvye karakina ariko kandi si wa mukinyi ndiko ndabona ko mu myaka ibiri imbere uko tumubona uno munsi ko tuzoba tukimubona akti kabisa nuko bimeze byose biri muri bimwe bizoza gufasha abano ba Orechwamini tudasubira kubabona ko baragarukanwe no muri axe centrale nuko kabisa urumva ko kwa Real Madrid nyuma yo kuvuga ngo bakeneye Trent Alexander-Arnold abitwa Ibrahim Konate nawe ariko aravuga ko ashobora kuba yoza muri ino equipe no vuga ngo ya Real Madrid reka turinde turabe eske arashobora kuza canke ino equipe no vuga ngo ya Liverpool yaza kwikira mugumana kandi bakora avugwa ngo Liverpool yoba yipfuza witwa Rafael Leao akina Mirase Boana Houston Asemiro mu Portugal arakenewe vyo kuri yoza gukina ku ruhande rwaye kubgawe ubwo equipe ya Liverpool ifite abakinyi canke Rafael Leao aje muri equipe yose yoshaka kuronka kibanza mu bisanzwe Rafael Leao gyageje kuraba imikinire yiwe na karite yiwe nta nkeka burya nta muguto mushima numukinyi mwiza kwanje cyane nambe tuvyemeranyije numukinyi mwiza ameze neza kuko muri mu kwindwi guheze twarumva ko n'umugwi wa FC Barcelona uri muri target yo kumurondera uno Rafael Leao uri kuranyumva ariko n'ivyakura bivanye n'uburyo canke ubutunzi bw'uno mugwi utari bwifashe neza ariko kandi Rafael Leao kubganje n'umukinyi mwiza kuko muri Liverpool tuko turabona munsi naba bakinyi ba Diaz bako bararonderwa n'indi migwi kandi uri kuragerageza kubona iko no kongereza nibiganiro byabo byo kongeza amasezerano mu Liverpool bitako biragenda neza nkuko byari bikenewe urumva ndetse nabo ba Nunez basa nkaho bariko baronderwa n'imigwi itandukanye ivyo byose biva ku mukinyi kuko umukinyi wa decida ashaka kuvuga ati je ndifuza kuguma mu mugwi canke ndakeneye gusohoka uri kuranyumva neza kuba Liverpool ishobora kurondera ubundi busatirizi yoyo irabona na yuko nabo yari ifise ego nivyo ntitwanse ko ari babi ni beza urumva ariko kandi irabona ko iyo bitera bija kumbure nabo nyene barifuza gusohoka umugwi burya hari abakinyi bamwe ushobora gusanga ati hari umugwi uri kura kurondera uvuga ati Jesse noreka kuja muri uno mugwi ko tugenda kose ariko Rafael Leao arondewe n'imigwi itandukanye ramurondera imigwi itandukanye burya kukurondera siko kugusinyisha twemeranye neza ariko kubgaho Rafael Leao arakenewe muri equipe ya Liverpool canke ndabona ko akenewe kubera yuko ubufasha yo butanga kuko two turanabona nano abasanzwe bahagarare bana ba Diaz bako barondera indi migwi novuga yuko uno mu aje hagararire uno Diaz akaramurondera cyane bako barafocusinga cyane n'umugwi wa FC Barcelona novuga yuko mu aje we yaratangwe no kuja kurondera buno burongozi bwa FC Barcelona ndavuga nka ba Deco bako baja mu bigane kugira ngo ashobore gusinyira umugwi wa ntuze wa FC Barcelona novuga yuko rero kuba Liverpool kirarondera uno Rafael Leao ashobora no kuza kuzibira kino kinogo cy'uno Diaz ariko equipe ya Liverpool burya nayo ifise abakinyi benshi ufise abitwa ba Luis Diaz ufise ba Mohamed Salah ufise abitwa ba Cody Gakpo ufise abitwa Diego Jota nuno Darwin Nunez gomba tumvuge ko mu kanya gatoyi ariko ino equipe je ndiko ndaraba burya ndakubwira ikintu kimwe chaque equipe yose uri kuranyumva iragira abakinyi ikagira n'abasubirizi kuko nawo vutunga umukinyi umwe gusa ariko Rafael Leao n'umukinyi kuza gusubirira cyari Rafael Leao no gutangura mu kibuga burya ndiko ndaraba karite ya Rafael Leao gutangura mu kibuga muri Liverpool ntiyo buri cyo kibanza yo kiro neza cyane yego tuko turabona abano ba Diaz bari mu bihe vyiza abantu Nunez bari mu bihe vyiza ba Mohamed Salah bari mu bihe vyiza ariko muri abo bose ni nabo bakinyi dusanzwe tuzi mu wa Liverpool batangura mu kibuga ndiko uranyumva neza ariko gutangura kwabo sivyo nuko ari bo babonwa ko ari bo bakinyi bari ku rwego rwo hejuru ariko ubundi naho rwego rwo hejuru barimo n'umugwi bari no mu mugwi ukomeye kandi si umwe wenyene katanga umusaruro muri uwo mugwi n'abakinyi
bafadikanyije kugira umusaruro wa Liverpool mwiza uboneke biko urumva mu gihe rero uno Rafael yoza kongere kugira aho yoza kuba yongerwa muri bano bakinyi muri buno busatirizi bwa Liverpool bwo gukomera gusumba namwe muko baradukurikirana Rafael yawo bakwiye kuba yo natangura mu kibuga cya tuvuga ati Rafael yawo no mukinyi uvuga ko equipe ya Liverpool yo bashobora kuba adakenewe ariko urumva ko Rafael yawo equipe ariyo yose yo wimwifuza nta mukino uvuga ngo n'umuhinga by'ukuri yuzuye neza nibaza ko equipe yose yojamwo Rafael yawo nanje ntabwo twoharira nabandi canke iki Rafael yawo n'umwe mu bakino uvuga ngo anameze neza cyane ariko arafasha ino equipe ya Mirase nuko ruvuga kwa Liverpool na Rafael yawo byako biravugwa ariko kandi ngo Joshua Kimmich asa ngo karipfuzwa na Chelsea inyuma yuko equipe bano mishira ngo ipfuza kuba yo musinyisha amasezerano ngo mvuga ngo na Chelsea nayo Buye Jeshi uno Joshua Kimmich bwana arakenewe kweri kwa Chelsea hagati mu gihe tubona afise abakinyi benshi abitwa ba Enzo Fernandez barafise bitwa ba Marc Casado barafise abakinyi uvuga ngo batandukanye Nuno Lavia n'abandi bakinyi equipe ya Chelsea ko tubona yuzuza abakinyi igashira ngaha igapakira ubwo niyo rika igomba uno mukinyi vy'ukuri Joshua Kimmich arakenewe ko tubona mengo harandi makarite abakinyi basanga bari baranayafise vye kweri burya ikintu kimwe nigize kuba mvuga mpereye kuri uno Enzo Maresca umenyeza uno mugwi wa Chelsea navuze yuko reka tumuha umwanya uriko urumva reka tumuha umwanya kumbure ibintu byose bizogenda neza kuko akinu no mu ntango za saison ari na saison yo ya mbere reka gerageze kupambana canke kugwanira umugwi wa Chelsea vyose nizere yuko muri zigira kabiri bizohava bigenda neza kumbe rero ibintu karabona canke target afise arabona ko kurondera aba millier urumva arabona ko kurondera aba millier ari ikintu gikenewe cyane nubwo dusanzwe tuzi ko afise bano ba Enzo no mu Argentine Enzo Fernandez arafise Barisi James urumva ari nabo bagiye kuba bavyaza umusaruro ku munsi w'ejo Barisi James yarose igitsindo ciza cyane novuga yuko abo bose aba mediateur abakinyi bo hagati afise bameze neza ariko twumva kandi ko ararondera n'abandi bakinyi ariko none nka Joshua Kimmich ariko je simbona yuko umugwi wa Chelsea mu gihe atamugamba afise wo gusohora abakinyi urumva mu gihe atamugambi afise wo gusohora abakinyi simbona ko umugwi nka Chelsea de Blues warufise kurondera novuga yuko abandi bakinyi bo hagati ino equipe Chelsea cyane barafise umukinyi nka Cole Palmer sivyo abafise ba Caicedo Enzo Fernandez urumva barafise ba Romeo Lavia urumva amagu barabamufise urumva novuga yuko abo bakinyi vraiment kumugiyo nka Chelsea Barisi James bose baraho barakina neza sinibaze ko Chelsea arikeneye kurondera ubundi mukinyi hagati ariko kandi ego kurondera umukinyi hagati yarakenewe ariko apana nko kurondera umukinyi nka Joshua Kimmich burya Joshua Kimmich si umukinyi ubona ko yarakenewe umugwi nka Chelsea ariko equipe ya Chelsea kwe tutabeshanye irabuza abakinyi umusaruro mubiri kiratanga nukura abakinyi canke equipe ya Chelsea n'ameza ntabwo arabameza beza cyangwa n'uburongo inyuma yo witwa Roman Abramovich avire muri no equipe ya Chelsea yagiye itanga kubijungwajunga izungazunga birayibura yarabuze gushikana mu gutwara igikombe yiheruka igikombe novuga ngo Champions League yitwa Chelsea 2012 ari kumwe n'umeze yari kumwe no mu president uvuga ngo Roman Abramovich umuswisi kuno munsi nako pana umuswisi ava mu gihugu ca umurusiya urumva ine equipe ya Chelsea uno musi yazana abakikura avuga yazanya bitwa Marc Guy arahari barafise abakinyi ubu Marc Guy ari hari ageze kwa Crystal Palace urumva yaravuye mu mugwa Chelsea Marc Guy menga ari kwa equipe Crystal Palace ari muri Chelsea ari kwa Chelsea ntigeze umukinyi akina kwa equipe ya Crystal Palace ninde hari izina rimeze nk'iryo ariko ntacu equipe ya Chelsea ifise abitwa Enzo Fernandez yarapfuye kwa Argentine ameze neza Enzo bafise Marc Casado nako uno Moise Caicedo ifise abitwa bakora vuga baravya barabatijije bafise abitwa ba Cole Palmer bafise abakinyi buzuye irashira nga mu mwaka wezeho ino sezitangura ino equipe ya Chelsea yari yagerageje kuvuga ngo hari abakinyi bamwe na bamwe batazoronka n'umwanya yari ifise umuyoro yari ifise equipe A yari ifise equipe B na C equipe Chelsea kirarunda ukurumva gijando Joshua Kimmich
ekipe ya Chelsea irikiri yubaka ko tubona ko Joshua Kimmich nawe nyene imyaka ikirakura nivyo ntarakura cyane ekipe ya Chelsea simbona ko abakinyi bakeneye wabo Chelsea yari kuba yubake no kuba ifise uko mu bisa abakinyi be mu bisinzwe ikintu cyo maze kuba mbona ku mugwi biravana na objectif yo mugwi canke na target umugwi ufise burya Chelsea nimba ifise target yo kurondera ibikombe uri kuranyumva neza nimba yo bifise target yo kurondera ibikombe burya ntivyari ngombwa yuko yorondera yogwiza ariko birashika ugasanga ikirondera abakinyi ifise umugambi wo gusohora abo muri bamwe yari ifise ariko wosohora nde aba bakinyi Chelsea yari ifise simbona ko hari hakuyemwo kuvamwo umukinyi ngo wikirondera umukinyi nkanuze nka Joshua Kimmich Jesse ntabyo mbona ku bwanje neza abakinyi Chelsea bafise abakinyi Chelsea ifise abakinyi beza ikindi kintu naco ndiko ndabona burya Chelsea irakwira umumenyereza uno bamwirukane uno Enzo bamwirukane Maresca kweri vraiment umaze kubura umumenyereza ufise abakinyi nkabo kavuga ati uracakeneye abandi bakinyi bagukinira hagati mu gihe ufise abakinyi nkaba Cole Palmer mu gihe ufise nkaba Harris James bose bariko barahakina neza bariko baritwara neza mu mukino novuga yuko erega ikibazo kihari ntabwo ari na Enzo Maresca burya mfise n'ikibazo cyuko eske ekipe ya Chelsea abakinyi bariko bararondekwa cyangwa abakinyi bamaze kwikoraza ni Enzo Maresca bazana kuko nzi Enzo Maresca yaje muri ekipe ya Chelsea abakinyi bose bahari abitwa ba Christophe Nkunku niho bari abitwa ba uno mu Nicola Jackson niho bari abitwa ba Cole Palmer niho bari abitwa ba Modiwek niho bari abitwa abakinyi batandukanye bese niho bari nabakukurera bose bakukure niho bari abakinyi Chelsea ifise umurundo abo ikibazo mfise ekipe ya Chelsea ntabwo abamenyereza baza ari barondera abakinyi ahubwo uburongozi buhari umuno munyamerika yaje ntabwo ariko aronona ekipe ya Chelsea ibintu yaje kurarondera no kuvuga ngo ekipe ya Chelsea ariko aranatubesha Monsieur Dick burya ndakubwira ikintu kimwe uburongozi nibwo bwabwifuza umukinyi wo mumenyereza ukavuga ati umukinyi je simbura ko mu migambi yanje akenewe biragoye ko bwo muzana kuko uburongozi bwa mbere nabwibwo bwo bwifuza umusaruro mwiza butegezo kurondera umumenyereza bwizeye kugira ngo azobaho ujya musaruro bo bifuza rero umumenyereza arabona ati kugira muronke umusaruro kanaka nuko mwondondera umukinyi kanaka nuko mwondondera umukinyi kanaka muga Chelsea kubikora ariko ayo rero namakosa rero Chelsea kubikora ayo rero niyo makosa rero ko rakora biko uranyumva burya umwe wese arafise hole yiwe ku kazi kanaka we nushobora dufate nk'akarorero wowe uri umujournaliste bose ntashobora kurondera ntashobora kuvuga ati wowe journaliste amakuru ifo kurondera amakuru kanaka mu gihe wowe umujournaliste w'inkino usanzwe uzi ati amakuru agezweho naka canke ayo nkeneye gutanga naya kugira ngo abasanzwe badukurikirana bavuga ati aya makuru ni meza canke twari twifuza kuko wowe ni umenya ati abako badukurikirana bifuza amakuru ameze uko naya niyagezweho uco umenya yo utegereza gutanga kuko uri muri terrain ni wamenya ati nkwiriye gukora iki kugira kigende neza ahubwo ujya mu nari hanze si wakwiye kukubwira ati ngo ngomba gukora iki oya kuko no gukorera we uri gukorera bariko baragukurikirana uri gukorera bajye ababosi n'abajye badukurikirana uri kurumva twebwe tugerageza gushama ingufu n'imitaye kugira ngo tubashikirize ivyo bifuza rero niba Chelsea irikishaka kwinjira mu buzi uburongozi bwa Chelsea uko uragegeza no kwinjira mu buzi novuga ko butari bugenewe ayo n'amakosa manini cyane kandi niba bimeze uko biragoye ko tuzobona ya Chelsea ikiyasubira gutwara ibikombe nkuko twayiheruka mu 2012 ariya barafise abakinyi batandukanye abitwa ba Didier Drogba barabakinyi bameze neza ba Lampard hajya bari bafise abitwa no mukinyi umunya burya yari Lampard canke Gerrard oya ni yari Lampard Gerrard ya Liverpool ba Ubi Mekere abakinyi batandukanye bari bafise inyuma yabo bitwa ba John Terry abitwa abakinyi bameze neza urukurumva Chelsea ari nziza gose equipe hagati mu kibuga wari mu gukomeye imeze neza bitwa ba Oscar yari ifise abakinyi uvuga ko busatirizi bateye ubwoba ariko equipe ya Chelsea basika bafise abasatirizi ngo Nicola Jackson havuye kwa Villarreal can you imagine urumva je natangaye je ikintu cyambe cyatangaje Chelsea je burya ikintu cyambe cyagiye kuntangaza ngo n'umugwi wa Chelsea burya ndawufata nko mu migwi itari serious ni Primus nturi serious kuko novuga burya amafaranga ikintu mu gifaransa ni bavuga ati 2x move uriko urumva ikintu cyose kibaye cinshi kurenga kiba kibi uriko uranyumva burya n'amafaranga amaze kukubana menshi araguteyera gusara gutakaza ubwenge cyane kubona ko byose ushobora kubikora burya amafaranga uri kurumva amafaranga aratuma turonka vyinshi ariko ntatuma turonka vyose uranyumva neza aratuma turonka vyinshi ariko ntatuma turonka vyose burya n'amafaranga arakenera discipline amafaranga utayakoresheje utayatunze na discipline nayo nyine afise ibisabwa byayo kugira ashobore
kugukorera ivyo wifuza canke kugira agende neza. Eh. Imagine uno musi kugubona ko ushobora gusinyisha buri mukinyi wese wifuza ugomvye no kwinjira mu kazi kumumenyereza. Wewe nabonye amakuru witwa Pablo Barrios Yeah. akina ekipe ya Atletico de Madrid Okay. urabonye baramukeneye muri Chelsea can you imagine abakinyi bose bazoza gukora iki? ewe gaci Twarabonye muri Paris Saint-Germain bafise ba Lionel Messi, ba Kylian Mbappé, ba Neymar Junior. Muri ijya myaka mu myaka ibiri yari ifise ubwo busatirizi Paris Saint-Germain twabone ko yari ifise objectif canke target yo gushora gutwara UEFA Champions League twagize tunayibona. oya Paris Saint-Germain twarabonye no muri demi finale oya Paris Saint-Germain ryari umwaka yari ifise Lionel Messi busatizi nka Lionel Messi, Mbappé hamwe na Neymar Junior. reka 2012 niho banovuga Ubunyegere bwinshi ntibwimba Messi ridi. barafise Basejora Ramos bose niho bari barakubita ubusatizi ngo buteye ubwoba mugabo Paris Saint-Germain biranga ubunyegere bwinshi ntibwimba. Rero Chelsea uburongozi bwa Chelsea burakwiye kurekera nimba bwashoboye kwizera umumenyereza ati uyu arashaka kudushikana ku ntego twifuza bamurekera ategure vyose. Nimba rero azovuga ati ndakeneye buryo umukinya aca kuri uru ruhande canke ndakeneye umukinya kinuku akaza gatanga iyo report ati burya ndifuza umukinyi kanaka nkuko tuko turabibona mu migwi itandukanye abamenyereza ko aravuga ati ndifuza umukinyi w'inyuma canke ndifuza umukinyi w'iny'imbere uri kurumva ibintu nk'ivyo. Rero burya umugwi wa Chelsea ni utakorera kuri ico kintu. Chelsea turaza kuyibona mu migwi ikirimenye ikirakina yinezereza atari gukina ikirarondera ibikombe. Ekipe ya Chelsea ifise ibibazo bikomeye inyuma gutandukana Roman Abramovich bakazana uno mu president w'umunyamerika yitwa Todd Boehly. Ubu Chelsea uno Todd Boehly ubu Chelsea twakunze ariko aronona ekipe ya Chelsea twakunze no gutwara ibikombe ibaze gatoye. nabonye mafana bitwa Adu hariya yeah. numufana wa ekipe ya Chelsea wa Chelsea Adu Jean Claude twamaze no kumumetriza mu mutwe urumva twamubonye umufana wa Akejo Sport umukunzi wa cyane nizere ko muri bwa bushimwe butatu utazoburamo na kamwe wamubikora neza cyane turamukomeze ko nyene turaguteye intege cyane urumva witwa Todd niwe uvuga ko aronona ekipe hari abantu baza muri ekipe bataje kuba bafashe ekipe baza ya mitaye yonyene bwa batazi ikintu cyiswe iki project ya ekipe urumva nino rero Todd afise amafaranga ararundamwo mugabo ntazi gutegura ekipe mbega ekipe yubaka gute ushaka gutwara ibikombe bimeze gute ndamugiranye nuno mumenyereza Eric Caraifi wa ekipe yande ya Paris Saint-Germain n'umuperezida wa Paris Saint-Germain ivyacize nabo bimera tuzobigaruka tubivuge ngo burya ikintu Chelsea kwiye kumenya no kunonosora nimba yamaze kwizera umumenyereza nibarekere umumenyereza akora ivyo agomba mu gihe amafaranga hari naho barindi ico umumenyereza aza kubashikiriza kugira abashobe kugikorerako kandi burya kwibona ati ngo ndabonye umukinya karitwara neza ngo ndabonye Marc Casado ngo karitwara neza ngo kumurondera ngo ndabonye ngo nuze uko si ku mugwi wubakwa ya nuko kabisa muri ekipe ya Chelsea niko bimeze ariko kandi ngo Arsenal nayo ngo na West Ham ngo bikeneye ngo umusatirizi mubaya sana akinino ekipe ya Lille Jonathan David Jonathan David arakina muri Arsenal cyangwa Jonathan David umusatirizi wa Lille akina muri Lille hariya umusatirizi mwiza cyane ameze neza burya Jonathan David kumurondera muri Arsenal ni kintu novuga Arsenal uno munsi isanzwe ifise uno ntuze Jesus urumva irafise nuno wundi musatirizi Kai Havertz kuza kurondera wundi musatirizi nka nivyo bashobora kuba bamurondera bafise umugambi wo gusora umwe muri abo kuko Kai Havertz uno munsi ni umusatirizi novuga ati tudahengeshanye ni mwiza inde Kai Havertz barafise babuka yusaka hajya barahari rero novuga yuko kandi dusa tumenyereye nuno Jonathan David n'umusatiriza asanzwe asa kuri nimero 9 muri nimero 9 ariko equipe Arsenal ifise aba nimero 9 babiri ariko irabafise bajya abantu je muga Kai Havertz irafise na Gabriel Jesus dusanzwe tumenyereye uno musi bari mu mvune ariko sindabemera Jesus ari mu mvune ariko mu bisanzwe rero burya abo bose nta numwe nemera ndemera Havertz aragerageza ariko equipe one hemera ni Jesus ekipe yipfuza gutwara ibikombe yaza kuba ifise ibikombe Yesu wo mu mugo wa Arsenal yemwe jewe yaba munyumve neza yaba witwa Gabriel Jesus yaba Kai Havertz ndashobora kuba nemeye ko yo bagerageza ariko ekipe Arsenal imba ko turabona itari kirigenza neza kuri no munsi gutwara igikombe irabuza umusatirizi nimero 9 ashaka kubatsinda ibitsindo bishinga 200 canke birenga genda uraba amakipe atwara ibikombe raba Manchester City bwana Houston ba Erling Haaland nimba batwaye ibikombe bitatu canke bine bikurikiranya bari bafise Erling Haaland ati nibitsindo birenga 200 yashika na 40 ekipe Arsenal witwa Kai Havertz witwa Gabriel Jesus ufise nabandi basatirizi nta musatirizi umwe afite ibitsindo
ufise abakinnyi badatsinda ibitsindo gutwara ibikombe burya rero busatirizi no kugira butsinde no kuba bafise abafasha raba umugwi wa Arsenal ufise bande uriko uranyumva raba umugwi wa Arsenal wifuza iki Arsenal no mugwi novuga yuko heruka ihiganwa rya Premier League muri 2002 umenga nimba Arsenal heruka 2004 niho bana mazesezo badatsinda urukino rumwe uno musi raba imyaka ihaciye ni Arsenal kira focusinga mu gutwara Premier League none ukora focusinga mu gutwara Premier League ufise abakinyi nk'abande uriko uranyumva mbabari ico kintu tuzokigarukeko ufise abakinyi nk'abande ico nico kintu rero novuga ko Arsenal yakwiye kwiga ku bakinyi fise urumva irakwiye no kuyiga ku bakinyi itegere yifuza kugishoye gutwara ibikombe bitandukanye nkuko ivyifuza nuko kabisa niko bimeze ariko kandi ngoma niwe Neira yamaze gutandukana n'umufasha wiyo hariyo Neira canke Ter Stegen nako Ter Stegen ndamutiranije Manuel Neira ahubwo yagize imvune agikumara inkino zine ataboneka muri equipe ya Bayern Munich ashibe mu mvune nawe nyine zamwibasiri novuga yuko ubusaza uburyo ubusaza burafise mu buhara uwo nta majambo twivuga urumva uwo reka aragenda umunyegura amaze no kubahagarika ivyo gukinira ibihugu bivuze yuko mu bihugu no munyegura tuzozopfa dusuye kubona mu gihugu ca Allemagne kana Samiro mugwa ubu seruke gihugu wa Allemagne kandi naho akaba kandi atangwa no kwibasirwa n'ikintu c'imvune iyo ni intandaro yo kuba yo manika ibirato nawe nyene witwa Neymar Junior nyuma yo kuva ku mugabane wa Buraya akaja ku mugabane wa Aziya akaca asubira muri Brazil yahamagara muri equipe nationale ya Brazil nyuma y'amezi 17 umwaka n'amezi atanarenga amaze kuba yuhamagwa kandi bugira kandi mu gihugu ca Brazil no vuga serukira gihugu nivyo guhamagara mu kinka Neymar mu gihe ari mu bihe vyiza ega yereka guhamagarwa kubera yuko imvune nawe nyene ari muri bamwe mu bakinyi imvune zigaruriye rero ubu imvune no vuga ko zisa nkaho zamuhaye agahengwe umugwa wa Brazil ose kumizero ramutumye ko reka turindira ivyo azokora ariko yemwe yarakene kugaruka none uzoha agaciro cyane umukinyi nka Neymar Junior mu gihe Brazil tuko turabona ifise abakinyi nka ba Rafinha ariko bitwara neza ba Rodrigo hariya bahiye ba Vinicius Junior baraho yemwe yego kumutuma ko si bibi washaka kumutuma ko kugira ngo azararamplasa azararonka kanya Neymar je muri kano kanya sinomuha umukinyi ngenderwa ko mu mugwa waserukiye gihugu wa Brazil ahubwo no mubwira wa mukinyi aza kuba yo ramplasa bano bana ba Rafinha Diaz ndetse na ba Rodrigo ba Vinicius hariya nuko kabisa kuri Neymar Junior igiye kubahamagaga muri equipe nationale nyuma y'amezi 17 ataboneka muri ino equipe nationale ya Brazil akaba agiye gukina inkino ruvuga ngo zabo Brazil ndavuga la Seleção bakadukina n'ama equipe ya Colombia hamwe na equipe ya Argentine Lionel Messi n'amakuru uvuga ngo ya Lionel Messi ariko kandi tweko turavuga witwa Ter Stegen nawe yatandukanye n'umufasha wiwe novuga ngo ivyo bintu ni ibintu vyeze mu bazungu bireze cyane gose gutandukana sigambere kandi sijyanyuma nivuga ati kenshi tubitege gusa ivyo ni ibintu bimwe bikunze kuba bishira abakinyi muri situation mbi abakinyi babasha muri situation mbi twahetse kubona ryari twagize icitwazo yuko ati kuba tuko turabona Manchester City kiratsindwa ni kumvo yuko Pep Guardiola yashoboye kubatandukana no mu bufasha wiwe ivyo twabigize ivyitwazo twizere yuko rero market Ter Stegen ubu agiye gutandukana mbere asanzwe ari atayikarana kinira umugwi wa FC Barcelona mu mvune hariya twizere yuko azoza kuva mu mvune stress zamuhezemo ariko rero ikintu cyo gutandukana ku bazungu ni ibintu novuga ati vyeze nuko kabisa katuve mu makuru karavugwa yari namakuru menshi ariko turugaga tubabwiye ku munsi wa mbere ariko dusimbe muri yamagara yanyu uko aranga 5 muri La Liga batakwageze ku munsi wa 27 guhera kuri uno munsi equipe ya Celta Vigo iraza ni guhera ku munsi weje wanashaka equipe ya Celta Vigo izona equipe ya Leganés azogeza icenda mu equipe ya Deportivo Alaves zokina equipe ya Villarreal azogisa 11:15 Valencia izokina equipe ya Valladolid azogisa 1:30 mu kandi rukino zoba ruranga umunsi azo equipe ya FC Barcelona izona equipe ya Osasuna Getafe azogisa 4 Getafe izokina kina Atletico de Madrid ku munsi w'Imana igisa 9 Real Madrid ku munsi w'Imana izona equipe yande ya Rayo Vallecano Atletico de Bilbao izokina equipe ya Real Mallorca azogisa 1:30 Real Betis azogisa izokina equipe ya Supermasi azogisa 1:30 Real Sociedad na Sevilla azogisa 4 n'inkino novuga ngo zoba tuvuge gato cyane bwana Houston Barcelona na Osasuna witega kwiki Barcelona za kuba yigenza neza cyane ko tubona ko yamaze kuvuga ngo iraza kururira abakinnyi bamwe harimo witwa Pedri Gonzalez ikarurira na bamwe n'abadefenseur babo ndavuga ba Ronaldo Araujo n'abandi bakinnyi batandukanye Barcelona iraza kuba yikura mu maboko y'ino equipe ya Osasuna ko twabone ko
bavuze ngo Osasuna ngo irifuza gutsinda equipe ya FC Barcelona. novuga ko imigwi yo muri Espagne nayo nyene isa nk'imigwi ishobora kuba yamaze kugaruka canke yamaze kuba itangura kugira akantu ko kwihagararako nko tusanzwe bimenyeye mu Bwongereza. Ni muri Espagne tuza kubona umugwi w'12 uza gutsinda umugwi wa mbere canke umugwi wa gatatu canke umugwi wa kane ibintu nk'ivyo. Novuga rero nkuko bisanzwe tubimenyereye mu ntango novuga muri phase ale umugwi wa Osasuna ashobora kuba wotsinda umugwi wa FC Barcelona ibitsindo bigira kuri 4 kuri 2. Rero no munsi kwa twumva bamwe mu bakinyi ba Osasuna bamaze kuvuga ati umugwi wa FC Barcelona tuzokorera nk'ivyo twawukorera ubwa mbere. Rero mukaba dusanzwe tuzi na FC Barcelona isanzwe ikiritwara neza ndetse ikaba ikiranatsinda mu gihe baba batanakwiye bagatsinda abakinyi bakwiye. Rero ni ibintu twovuga ati ni wait and see kuko na Osasuna sino itwa n'umugwi w'abana. Rero ni kandi FC Barcelona hamwe yo gira tentative yari yose ikanyerera kuri no rukino ntanke ko umugwi wa Atletico de Madrid urawuca imbere. Arigeze kuvuga ijambo rimwe ati buryo no musi FC Barcelona imbere y'umugwi wa Real de Madrid imbere hari budasabwa amanota 3 ashika kuri 3 ariko kuri Atletico de Madrid habudasabwa amanota ku inota rishika rimwe. Nageze kuvuga ijambo rimwe ati burya abantu benshi turibanda kuri FC Barcelona ndetse na Real Madrid ariko turibagira Atletico de Madrid. Burya Atletico de Madrid hamwe iyi migwi yose igera kuri 2 yo za gukora ikintu cyo kunyerera ikanyerera nta nkeka twashobora kubona Atletico de Madrid kiratahukana igikombe cya La Liga kubera yuko wibuke neza na Atletico de Madrid ni umuguri usanzwe uri mu bihe byiza uriko wahura na FC Barcelona ukazitsinda canke bikanganya ugahura na Real de Madrid ukazitsinda canke bikanganya rero novuga yuko ni wait and see Barcelona byansi kanyerera irasubira inyuma Real Madrid byansi kanyerera yoyo itera isubira inyuma gusumba. Mwijambo rimwe Barcelona yaza kuba yemera kutsinda kugira kabiri na Osasuna canke Barcelona yaza kuba itsinda equipe ya Osasuna. Mu gihe urukino rufata binenegwe iratsindwa kugira kabiri. Okay, kurundi rukino nagwe equipe ya Real Madrid akina equipe ya Rayo Vallecano mbego urukino gwo twogwitega ku equipe wana Houston ko nayo nyene ari equipe ikiragerageza kuri urukino rwa Rayo Vallecano no mu gwa Real Madrid Rayo Vallecano mu gukomeye cyane ariko ukunze kubukomera mu gihe uri hariya mu biti iwabo. Hari iwabo. Rayo Vallecano usanze hari iwabo mu biti kuzovayo si coroshe kuva uri muzima si coroshe ariko nizere ko Real Madrid wamara umugwi wa mbere umugwi ukomeye umugwi mwiza ku isi novuga ko uzotegezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ubwo mutera imbere. Getafe Atletico de Madrid yanuko kabisa dusimbire mu igano rya Premier League naho ku munsi wa 28 uranaturabira bwana Houston hariya mu Butaliyano ingene zo imeze journée yabo muri Serie A ingene zo imeze nanje ndababwire muri journée ya 28 hariya equipe nuvuga ngo ya guhera ku munsi wejo equipe ya Nottingham Forest irakina equipe ya Manchester City gihe cy'isaha 8:30 mu kandi equipe ya Brighton izokina equipe ya Fulham azokina isaha 11 mu equipe ya Crystal Palace izokina equipe ya Ipswich Town azokina isaha 11 Liverpool izokina equipe ya Southampton izokina isaha 11 nyene gihe cy'isaha 1:30 ni equipe ya Brentford izokina na equipe ya Aston Villa azokina isaha 1:30 ku munsi kuri munsi nyene equipe ya Wolverhampton canke imbwebwe izo equipe ya Everton gihe cy'isaha 4 kundi ruhande equipe ya Chelsea izo kwakira equipe ya Leicester City Leicester City azogichiza 10 ku munsi w'Imana Tottenham Hotspur na FC Bournemouth azwarukino uvuga ngo ruzoba rubagisa 10 Manchester United ya Ruben Amorim zokina na equipe ya Arsenal yuno mumereza no uvuga ngo Mikel Arteta One Houston mu majambo makeyi urukino rwa Manchester United na equipe ya Arsenal ugiteze kwiki urukino rwa Manchester United n'umugwi wa Arsenal novuga n'urukino rutazuba rusanzwe cyane urukino ruzoba rukomeye n'imigwi yompi ibiri tubona yuko rusanzwe iri kirakina igaragaza urukino rumeze neza rukomeye rero novuga yuko ni wait and see ariko ndahamahirwe cyane umugwi wa Arsenal kusha gutsinda ku kibuga cha umugwi wa Michael Arteta n'umugwi mwiza cyane ariko ufise abakinyi babusatizi bose bari mu mvune nka bose bari mu mvune nka bose mu majambo make novuga bose nka bose bari mu mvune abasatizi nka bose ya ariko ni Arsenal tuko turabona uko bigenda kose yabiri mu mvune itabiri mu mvune ikageza kwitwara neza muri Champions League uberutse yaje gukina idafise bano ba Gabriel Jesus ba Bukayo Saka atsinda ibitsindo ndwi no musi rero nshobora kumbwira yuko umugwi nka Manchester United woshaka guhagarika umugwi nka Arsenal uravuga ati Ruben Amorim baramukubita vyanga biko Ruben Amorim biragoye cyane kuzobona Ruben Amorim ariko aratsinda no Mikel Arteta kandi yakiriye ariwe yakiriye bazomukubitira muhira abagabo n'abana n'abagore bariko bararura burya mu migwi ikomeye Manchester United yuno mwaka siniko ndayiha amahirwe cyane yego nivyo rafise abakinyi ariko umaze kubona umugwi nka Manchester United ukuragabura n'umugwi nka Real Sociedad naho nyene novuga yuko naho nyene kugira abagabure burya yego nivyo Manchester United yaragagaje ukino gwiza twarabonye ukino gwiza nubwo Real Sociedad giye kuba ize kugombora kino gitsindo ku bwa penalty ariko
ntivyari bikwiye ko Manchester United yari kuza kugabana n'umugwi nka Real Sociedad. Bunde nako Nottingham Forest nino ekipe ya Manchester City. Nottingham atasyo iri mu migwi ya mbere hari ivyo vyongora kuvuga. Nottingham iraza gutsinda ijya ekipe mu mashamba. Ngora kuvuga ko amahigo je ndayerekeze kuri Nottingham Forest. Manchester City irakubitwa. Neza cyane. Ya nuko kabisa bimeze utuzubwire amahiganwa na meza hariya mu nuko tugende neza na neza hariya muri Serie A aho tuza kubona ku munsi wejo bazotana mu mitwe ku masaha ya saa 10 ya amasayo ngaha iwacu ibujumbura ni umugwi wa Como uzotana mu mitwe n'umugwi wa Venezia mu gihe Parma nayo uzotana mu mitwe n'umugwi wa Torino azoba amasaha 10 z'umugoroba umugwi wa Lecce nayo uzotana mu mitwe n'umugwi wa AS Milan umugwi wa Inter nayo uzotana mu mugwi wa AS Monza azoba amasaha ya 3 z'ijoro urukino rwa Inter Milan uzokinwa amasaha ya 3 z'ijoro mu gihe Lecce nayo uzokina saa 1 z'ijoro n'umugwi wa AS Milan. Tugene neza na neza kwa Mungu naho kwa Mungu hariya nyene muri Serie A aho hazogira umugwi wa Verona uzoburi kurakira umugwi wa Bologna azoba ari saha 7 z'umurango umugwi wa Napoli nawo uzoburi kurakira umugwi wa Fiorentina azoba ari amasaha saa 10 z'umugoroba umugwi wa Empoli uzoburi kurakira umugwi wa AS Roma azoba ari saa 1 z'ijoro umugwi wa Juventus ya Turino uzoburi kurakira umugwi wa Atalanta ku masaha ya 3 z'ijoro urukino rw'igi urukino rutebwo urukino rw'ibisazi Atalanta Juve Dame uzoburi kurakira Atalanta Atalanta yo ni match zoba ikomeye cyane yako motano witwa Gasperini azoba bafataye nuko muri journée yawe ya 25 kandi ari muri Bundesliga ekipe ya Bayern Mönchengladbach izokina ekipe ya Mainz adakoreka no musi nyege cisa 3:30 ekipe ya Hostikier izokina ekipe ya Stuttgart cisa 1:30 Leverkusen na Werder Bremen azokina cisa 1:30 mu ekipe ya Borussia Dortmund izokina ekipe ya Augsburg izokina nyene 1:30 Bayern Munich izokina ekipe ya Bochum cisa 13 ekipe ya Wolfsburg izokina ekipe ya San Pauli mu gecisaha 10 nako gecisaha 13 ekipe ya Fribourg izokina ekipe ya Leipzig gecisaha 1:30 Eintracht Frankfurt izokina ekipe ya Union Berlin azogicisaha 13 Hoffenheim izokina ekipe ya Heidenheim gecisaha 12:30 nuko novuga ngo bizoba binameze ariko kandi nta kuntu tugenda tutavuze no mwigano vuga ngo ryande rya Ligue mu Faransa naho abina ko ikozo bakina ku musi uno musi nyene Toulouse na Monaco azogisa 3:45 Stade Rennes na equipe ya Paris Saint-Germain ku musi wejo zoba rukino nozoba ku musi wejo gisa 12 Lille na Montpellier saa 2 Olympique Marseille na Rennes zisa 4:5 Stade Brestois zokina na equipe ya Angers gisa 10 Le Havre zokina equipe ya Saint-Etienne gisa 12:15 Nantes na ekipe ya Strasbourg 12:15 mu ekipe ya Stade Rennes izokina na Auxerre saa 12:15 urukino ruzorangira OGC Nice ya Nyange izokina ekipe ya Olympique Lyonnais azokina saa 3:15 nizere ko abarundi bose ngaho bazoba ari nyuma ya OGC Nice urahama higwe yahe Yusuf Nyange Nyange ndahama higo murundi wacu niwe azotsinda neza cyane riyo hariya nuko duhereze mu igano ryande rya hariya ariko barakina ndavuga ico bitwa igano ryande rya Europa League ku musi weje ko barakina tubona ko byari ibintu novuga ngo bitari vyoroshe equipe ya Manchester United yari kirangana equipe yande ya yakirangana equipe ya Real Sociedad Sociedad igitsinde novuga ngo ni kimwe hariya kimwe ku kindi Real Sociedad igiye kuba yogombora igitsindo cayo ku mukwabo wa penalty penalty igiye kuba yotegwa ku munota 57 itewe nuno musore ahubwo ni penalty igiye kuba yotegwa ku munota 70 itewe nuno musore w'umunya Espanyol yitwa Oyarzabal Oyarzabal umunya Espagne equipe nationale ya Espagne nuko kabisa umva ko ariko vyari bigenze ariko kandi zinyo zako zagenda ni equipe ya Fenerbahce ya Jose Mourinho yatsindiye equipe ya Rangers yo muri Ecosse bitsindo 3-1 equipe ya FCSB idagutsindiwe na Olympique Lyon bitsindo 3-1 equipe ya AC Alkmaar izagutsinda equipe ya Tottenham Hotspur igitsindo kimwe kubusa
Ekipe ya Sociedad iza gutsindana na ekipe ya Manchester United igitsindo kimwe kindi. Ekipe ya Bodo Cream iza gutsinda ekipe ya Olympiacos ibitsindo 3 kubusa mu gihe ekipe ya Ajax Amsterdam nayo yatsindiwe ekipe ya Eintracht Frankfurt ibitsindo 2 kubusa. Victoria Plzen yatsindiwe ekipe Lazio Roma ibitsindo 2 kubusa. Red Rost ni karata itukura mu gihe ekipe AS Roma nayo ngenije yatsinze ekipe ya Atletico Bilbao ibitsindo 2 kwa kimwe. Ubuye tukiringaho nyene ikindi kintu maze kuba ndiko ndabona muri aya mahiganwa karaba haba muri higanwa rya Europa League ndetse na UEFA Champions League ihindwi iragaragayemo amakarata atukura menshi cyane kabisa ari maki bivuze neza cyane. Novuga yuko abakinyi bariko baritwara nabi canke n'ubuhagarikizi buko burafata ingingo novuga ko mbimbi nova ko arabakinyi je ubwanje kuko nta kandi tukura nibaze ko yagiye kuba ayo tangwa ahidakwiriye hose yari hakwiriye muri Conference League naho bwana Houston kipe ya Morde yagiye kubitsinda ekipe ya Regia West Rabbits 3-2 mu gihe Panthers zoshora Panathinaikos yatsinze ekipe ya Fiorentina ibitsindo 3-2. Real Betis yakungana ekipe ya Victoria Grimmel ibitsindo 2 ku bindi mu gihe Copenhagen yatsinda ekipe ya Chelsea 2-1. Ekipe ya Braga kudakuba itsindwa iza gutsinda ekipe ya Sege Breg ibitsindo 3 kubusa. Ekipe itwa Sarge iza gutsinda ekipe ya Rugano ibitsindo 1 kubusa. Eros Kati tukura Pafos iza gutsinda ekipe ya Dulce Grama ibitsindo 1 kubusa mu gihe ekipe ya Borake Banje yagene ekipe ya Rapid Wireme. Nuko bwana Houston nkino vuga ngo dazimeze reka mfatika nukanya ndagushimire kugena vuga ngo twakoreje kuno munsi wa gatanu nizere ko twabanye neza twasome ndi biganiro bwana Houston. Reka nanje ngenda gushimire bwana Meseri Dike mu Croatia tusanzwe tuzinanye mu biganiro vya Akejo Sport. Novuga yuko ibiganiro twabikoranye neza twamaranye umwanya mwiza cyane nibaze ko n'abafana nabo nyene canke abasanzwe bakurikirana Akejo Sport twari kumwe mu mwanya mwiza reka tubashimire cyane gose muze mwame mushigikira ibiganiro vya Akejo Sport mwongera mukora subscribe mwongera mukora n'ama share canke novuga partage musangiza n'abandi kugiye bashobora gukurikirana ibiganiro vya Akejo Media. Yana kanane fatikano kanya nka Clovis Ridike yumva ndabashimire abatwumvirije ariko badukurikirana kuri YouTube eka n'izindi mbuga tubashime tubakengurukire tubasaba ndi biganiro ariko ico twabasaba kandi gira commentaire kuvyumve mu wacu ko murumva nimbara ama equipe yayo mukunda canke iki nivyo mwifuza ko tubasha kubatubashikiriza turi ngaha ku bwanyu reka mvuge ni tubasaba ndi biganiro ciao